Mwaramutse bakuzi ba BTV Burundi nongera ndabaye ikaze ku mwanya w'amakuru mu Kirundi mu nkundire duhere kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Abarundi bakeneye kuja mu gihugu ca Arabie Saoudite gukorayo bagiye kuzoja barajayo biciye mu mategeko nkuko vyemejwe mu nama nshinga mateka kuri uyu wa kane. Abaririmbyi bakwiye gukora ibikorwa vyiza ku buryo n'amashirahamwe akangukira kubashigikira. Ivyo bikavugwa na Olivier Bright Ndayishimiye asanzwe arongoye ishirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi. Amakuru saya gusa n'ayandi mukanya. Abarundi bakeneye ubuzi mu gihugu c'ubwami ca Arabia Saoudite bagiye kuzoja barajayo biciye mu mategeko nkuko integuro y'ibwirizwa yemejwe n'inama nshinga mateka ku masezerano leta y'u Burundi yagiraniye n'ico gihugu yo guhanahana abakozi. N'inkuru ya Pierre Claver duca mu vyuma. Imbere yuko higwa iyo nteguro y'amabwirizwa yatewe ku mukono na leta y'u Burundi hamwe n'ubwami bwa Arabia Saoudite yo guhanahana abakozi muri rusangi n'abakozi bo mu nzu vy'umwihariko, umushikiranganje yari yaserutse ku izina rya leta y'u Burundi Jirobendira ko buca yabanje kubwira bari muri iyo nama nshinga mateka akamaro kayo masezerano. Leta y'u Burundi yiyumvira yuko hoba haya amasezerano, ariko nkamenyesha yuko mu minsi heze twagiye tubona twese nkuko namwe bwenye mwabikurikiranye hari urwaruka rwinshi rw'abarundi waje kurondera akazi muri ivyo bihugu ku buryo mbere kubera bitari reglementé byazanye akajagari kanini ku buryo hageze n'igihe yuko igihugu cyacu c'u Burundi batangira kucagiriza yuko kiriko kigira udandazo rw'abantu. Nico catumye rero leta y'u Burundi yumvira ko hoba amasezerano. Naho ikibazo nyamukuru cari gifise n'abatari bake mu bashinga amateka babajije cari icuko muri ivyo bihugu vyo mu kigobe c'abarabu Pays du Golfe harimo n'ubwami bwa Arabia Saoudite basanzwe bafise urutonde rw'amategeko y'akazi bita systeme kafala itemera abakozi bakorera muri ivyo bihugu guheba akazi kugahindura canke kuva mu gihugu badafise uruhusha rw'umukoresha. Umushikiranganje akaba yabahumurije kuri ayo makenga kuko nimbe tubarungitse gukora hariya duteza kuraba yuko les conditions bakoramwo n'amategeko interne y'iwacu nayo izo kondisiya zemera ko ntidushobora kwemera yuko bagiye gukora n'abagiye gukorera amafaranga menshi baca bakora bagahinduka bacakara. Rero nagira ndabahumurize nyenguruka, ariko kandi ukuntu nabonye ari umwitwarariko ukomeye kuri iyi systeme kafara kugira nanje ndabemerera yuko muri leta tuzogikorera ko kugira vy'ukuri iyi systeme ntizokore ku mwana w'umurundi azobagiye gukorera akazi muri biriya bihugu. Inyuma yo guca hirya no hino iyo nteguro y'ayo mategeko abashinga amateka bakaba baciye bayemeza 100%. Umwigeme waho hambere ngo cari cubashwe bitwararika kugira azoje mu rugo atakomeretse canke yononekaye. Ivyo bivugwa n'umuvyeyi murezi muri club Intatanya Christine Ndizeye agahamagarira abavyeyi kwibuka kwibanga rya kera ryo kurera. Tumukurikira. Umwigeme aho hambere cari kiremwa cubashwe kandi bagerageza kwitwararika, bari bamufitiye impuhwe abavyeyi, ikibano, igihugu. Yari ikiremwa bafitiye impuhwe, novuga bitwararika cyane ntihagire icaba kugira ngo ntihagire ikimukomeretsa kugira azogende yuzuye atacamugoye atacononekaye ku mubiri we. Ivyo vyakunda kubera abavyeyi baronka umwanya wo kumarana n'abana muhira mu bikorwa bitandukanye, bakamwitwararika, bakamuyagisha, bakamubwira ico bita kirazira. Umwana uko yahindagurika mu mubiri niko n'abavyeyi bamwitwararika bakamenya igihe ciwe ibyo ategerezwa gukora n'ivyo adakora. Aho hambere rero twarinda y'indaro byari ibintu by'igitutsi kubera uba uwatsi iteka umuryango wawe. Umuryango iyo usohoye umwana ukamushitsa mu bigero
haraba ijambo haraba iminsi mikuru rero umukobwa avyariye muhira urumva nta munsi mukuru waba ukibaye ikindi nuko kwari ukwankani n'ugusukiranya imiryango batazi umwana w'umukobwa yavyaye ku muntu haraho batanamumenye abavyeyi barakwiye kugaruka kuza bararaba iyo umwana aja ivyo arimwo abo bari kumwe igikorwa cy'umuvyeyi ntigisubirizwa abavyeyi bategezwa kugaruka kwibanga ryabo naho ibiciro vy'ibifungurwa vyaduze ishure ry'uburaro ETS Kamenge ngo ribona ko atampungenge zo gufungurira abo banyeshure muri iki gice ca gatatu bafise ivyo bikavugwa n'umuyobozi w'iryo shure Jean Bosco Nzitonda tumwumvirize kuko mu isanzwe iyo ibiciro vyaduze ntibabiduze ngaho Bujumbura gusa babiduze ngira ngo mu mihingo yose igihugu na cyane kwa bivuye kumbure kubera umwimbo wabo nsari mukeya ngirageje kwishura kubindi abare nka ETS Kamenge twe nka ETS Kamenge nkitwe dusangwa dukora kubijanye n'ibintu byo kubafungura abanyeshuri nibyo haba ariho abantu bazana ibintu by'ifungurwa abo nabo iyo babizanye dufate ku biciro nyine babigezweho by'igihugu turumvikana neza ka tukaraba ibiciro biri hasi kugira ngo nakwe ntiturigire indenzarugero mu biciro tugatufata ku giciro nyine bigizwe ku isoko aho ku isoko hose umuntu afatiye mu ntara zitandukanye na cyane cyane umuntu ashaka nko ku ntara zimwe hari intara usanga zifise ibifungurwa ibiribwa bavuga bizimbutse umuntu afata ku biciro biri hasi kugira ngo ashobore kurondera ibyo ashaka gufungura abanyeshuri abanyeshuri ubunye muri bihe musanga muzi yuko umunyeshuri umwe leta imufasha amafaranga 800 ku munsi ku munyeshuri umwe ibi byose bari dusigwe macha avuga ati amashuri abishoboye genda mukuri imigambi na cyane twisunza kamo kanyine cyubahiro umukuru w'igihugu aho avuga ati aho muri hose rangura imigambi tumiteza imbere igihugu hama kandi mukore ibikorwa bituma aho muri hose muri ko murafasha aho musanga umurongoye ku bwacu rero kuri ETS Kamenge aho amatwara kumvise cyo tuko turagikora nindi mirima dufise ngaho igaragara twaje turima amasoja menshi kubyo twifuza ko nyine namaze kwera turashaka kuyagurisha twatwongezamwo tugatugura ibindi bintu bituma twongereza ugufungura abanyeshuri kugira twe kuburonka amagara meza abantu bakwiye kuza baritaho kuja kwa muganga iyo bibonye ko utuvyimba kuko hari utuvyimba ushobora kwirengagiza tugaca dutuma umubiri wawe udakora neza ivyo bikavugwa na muganga nibitanga Bowazi tumukurikira ku mubiri w'umuntu hashobora kuza utuvyimba dutandukanye umuntu ashobora kugira ivyo twita inkavyi nk'iyo nkavyi yoyo irizana biba birimwo kuko ahantu haba hazimvye by'ibinure biri mu munsi y'urukoba gato mu parti yitwa epiderme iyo nkavyi rero benshi basanzwe bazifise kandi bazigendana akenshi nta bubabare itera uretse ko mu gihe iteye ububabare iravugwa bica bisaba yuko ivugwa mu buryo bwa operation inkavyi dushobora kuyisanga mu bihimba bitandukanye by'umubiri nk'akarero ku kuboko mu bibanza by'ibisumbe no muri cerveau ushobora kugira lipome au niveau ya cerveau rero iragira ingaruka kandi zitari nke ko iyo lipome iri ahantu hari igihe itera ivyimba yiyongera rero muri ico gihe complication yayo ikunze kuba nuko ishobora gukomprima amaner n'imitsi nsoza bwenge ushobora kumugara ico no bahanura nuko igihe cyose umubiri wacu usanzwe ugira ingwara zitandukanye kandi zigomba no gusangira ibimenyetso harabaho ni n'amaproliferation cancerigene ushobora kugira ibivyimbe biko bijamo cancer utabizi wo kuguma wibaza ngo yoba ari nkavyi rero muri ico gihe ni vyiza ko umuntu yihutira kwa muganga amakomine agera kuri 21 niyo azoronka umuyaga nkuba nayo ibikorwa byo kubaka ingomero zizotuma umuyaga nkuba wiyongera bigeze kure muradutunga nayo ibikorwa byo kubaka ingomero z'umuyaga nkuba bigeze kure ibyo kaba byashikirijwe n'umushikiranganje w'ubutare n'agataka Ibrahim Uwizeye igihe ariko ashikiriza ibyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu gice cya gatatu cy'umwaka wa 2021 n'ibihumbi 2022 tumukurikira satano uvuga c'amasoko ntanga nguvu intumbero nyamukuru kwari ukuduza abanywanyi baronka umuyaga nkuba
imigambi yatekanijwe kuri iyo ntumbero ni imigambi ishika 15. Wa mbere ni umugambi wo gusanura imihora itwara umuyaga nkuba wo mu gisagara ca Bujumbura n'uwo kugwiza umuyaga nkuba mu gisagara ca Bujumbura. Kundi mugambi ujanye n'iyo ntumbero twavuze ni umugambi wo gutanga umuyaga nkuba mu masantre 36 harimo n'amakomine 21 atagira umuyaga nkuba. Umugambi wo kubaka ingomero zitanga umuyaga nkuba Jiji na Murembwe. Ibikorwa by'umugambi wo kubaka izo ngomero ukabugeze ku bice 48 kwijana. Umugambi ujanye n'amazi kandi meza n'isuku bw'ibanze mu gisagara. Ibice 25 by'ibikorwa byarakozwe kugira bongereze amazi meza mu Gasenyi, Gatunguru, Carama na Gahahe mu kubaka umugende w'amazi meza ku birometero 21 muri komine Mubimbi. Abaririmbyi bakwiye gukora ibikorwa byiza ku buryo n'amashirahamwe akangukira kubashigikira. Ivyo bikaba byavuzwe na Olivier Bright Ndayishimiye asanzwe arongoye ishirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi. Tumukurikira. Twebwe nka Amicale des Musiciens du Burundi turahamagarira cyane abaririmbyi kuza barakora ibikorwa abantu benshi bashobora gukoresha. Rero uravye nk'amasosiyete amwamwe bashobora gusanga ashobora kwifuza gukorana n'umuririmbyi kanaka, ariko ugasanga kumbura umuririmbyi yavyitwayemo nabi. Igikunze gushika birashika ugasanga n'amasezerano bagiraniye ntibayakurikije, cyangwa ugasanga ivyo bavuga yuko bakora ntibabikoze. Bigaca bituma rero wamwizere ku baririmbyi b'abarundi utakara. Umuntu akabahamagarira rero kuza barakora vyiza kugira ngo bashobore gukorana n'amakampuni yoba yifuza gukorana nabo. Niyo nkuru duciye turangiriza ko. Reka ndabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiranye. Shimire bagenzi banje bashoboye gutokanya ano makuru. Shimire n'uwo yahagarikiye ariwe Peniela Kazemwami. Ndabasaba kubandanya mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi. Mugire aho muba mwubahwe. Murakoze.